Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Urongoye quartier ya Kinanira ya kabiri, Eric Uwitonze, amenyesha ko yashikirije ikibazo c'ikiraro gihuza zone ya Musaga na Kanyosha kiri kw'ibarabara rya 12 aho ni muri quartier ya Kinanira ya kabiri gishobora kubomoka umwanya n'umwanya bivuye ku kimanga congerejwe n'amazi y'imvura kiri hafi y'ico kiraro. Ivyo akaba bishikirije abamukurira kandi ko hakenewe uburyo butari buke kugira ngo ico kiraro gisanurwe. Tukiri mu gisagara ca Bujumbura, abiyunguruza mu mabus babujijwe n'igipolisi kurira imodoka kuri uyu munsi wa kabiri. Imvo ngo ni ukubera batari bambaye udufukamunwa. Bamwe muri bo bakidoga ngo abapolisi ntibabikurikirana buri gihe, gutyo bigatuma baza baratwibagira muhira. Basaba rero ko vyokwamaho abapolisi bagashiraho ingingo yo kwambara agafukamunwa kubiyunguruza, bigakurikizwa buri munsi kugira ngo ntibasubire kutwibagirwa. Ngo nubwo hashizweho ingingo yo guhagarika abatoza kori mu gisagara ca Bujumbura, ngo ni vyiza ariko hakwiye ngo ikurikiranwa ry'uko amakori yegeranywa n'uko akoreshwa. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana, yongera anasaba ko hoshigwaho ubwigenge bw'amakomine mu vy'ubutunzi. Dr Ferdinand Niyonzima ashinzwe ibikorwa vy'ubuvuzi mu kigo ca Médecins Sans Frontières yashikirije ko guhera kw'igenekerezo rya mbere ntwarante uno mwaka turimwo, ico kigo Médecins Sans Frontières kizorangurira imirimo mu bitaro vya Prince Regent Charles. Mu ntara ya Gitega hari abadandaza bato bato bafatanywe isima ya Buseko. Imifuko y'iyo sima yaciye igurishwa ku giciro cemewe n'amategeko n'umugwi ujejwe umutekano mu ntara ya Gitega hamwe n'abajejwe intwaro muri komine ya Gitega. Amafaranga yavuyemwo yahawe beneyo, hakuwemwo ayakoreshejwe mu kuyegeraniriza hamwe. Nk'uko buramatari w'iyo ntara yamenyesheje, abafatanywe iyo sima ngo bagiye guhanwa hisunzwe amategeko. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 16 Ruhuma umwaka wa 2021, busi zibiri zatanguye gukora hagati mu gisagara ca Gitega zihuza Ville Mushasha Songa hamwe na Ville Brarudi. Kwiyunguruza bigasaba amafaranga 400. Inyuma yaho umunyeshure yari yuriye ku vyuma bitwara umuyaga nkuba uva muri Kongo uza i Burundi apfiriye ku mutumba wa Rugunga, Ndayisaba Leopold, musitanteri wa komine Gihanga, arahamagarira abanyagihugu baba hafi y'ivyo vyuma bitwara umuyaga nkuba ko bokwirinda gukina burira kuri ivyo vyuma. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Muganga Tade yagendeye mu ntara ya Cibitoke mu ntumbero yo kuraba aho ibikorwa vyo kubaka ibiro vy'ibitaro vy'akarere bigeze. Umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yaraye agabishije abo batera ubwoba abatoza amatagisi, ati ingufu zirahari zizokora, uzobona hatabihevye ntazovuge ngo ehe ya leta mvyeyi iriko ijana abantu ku Musaga.
ivyo akaba yabivugiye mu nama yagirishije abegwa n'ico gisata. Yongera amenyesha ko mu ndwi imwe mu gisagara ca Bujumbura hatojwe miliyoni zirenga 120 ku yari asanzwe atozwa. Haciye hafatwa ingingo y'uko abahora batoza amatagisi ya komine mu gisagara ca Bujumbura bose bahagaritswe. Abakenguzamateka barasohoye itangazo bibutsa ingingo zafashwe n'amakungu zijanye no gutezurira Uburundi, akaba ari ryo bari bandikiye abashingamateka b'ubumwe bwa Buraya birengagiza intambwe Uburundi bumaze gutera mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Mu gihe hariko harugururwa umwaka w'ishure w'ibihumbi 2020 n'ibihumbi 2021, urongoye Université du Lac Tanganyika Evariste Ngayimpenda yamenyesheje ko bazokwigisha umunyeshuri wese avyifuza ibijanye na Word, Internet, Excel na PowerPoint ku buryo agiye gukora ikibazo co gushaka akazi ahariho hose ubwo bumenyi bw'ibanze mu buzi bwa none butazomubera intambamyi. Iyo akaba ari ingingo izofasha cane abanyeshure, kandi ko bagiye no kugurura imihora ku bandi banyeshuri b'ayandi makaminuza canke abashomeri canke abasanzwe bafise ubuzi ariko bakeneye certificat ijanye na IT. Abanyeshure barenga 800 akaba aribo batanguranye uwo mwaka n'iyo Université du Lac Tanganyika mu bisata bigera kuri 7. Ivyo bisata hakaba ari droit, informatique, sciences de gestion et d'économie appliquée, sciences sociales et politiques, école supérieure de comptabilité, institut interfacultaire de statistique, institut de maintenance informatique et réseau. Imvura ivanze n'umuyaga mwinshi n'urubura yaraguye ku muhingamo wo kwa Mungu mu ntara ya Bururi mu Rushemeza, aho yaguruye ibisakazo vy'amashure 3 yose, aho ni kw'ishure shingiro ry'ikibangu mu Rushemeza. Urongoye iryo shure akaba yasavye abamukurira kwitanga kugira ngo ivyigwa bibandanye. No mu ntara ya Ruyigi komine Butezi, amazu 2, ishure shingiro rya Butezi ya 2, isengero rya Panekote n'amazu y'abanyagihugu ataramenyekana igitigiri na nyene yaraguruwe ibisakazo n'imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yaguye mw'ijoro yo ku munsi wa Mungu. Aho ni mu gihe na bimwe mu biti bicako intsinga z'umuhora w'umuyaga nkuba vyaguye, intsinga nazo ziracikagurika. Mu ntara ya Cibitoke komine Mabayi zone Buhoro ku mutumba wa Mukaka, abana 3 barakubiswe n'inkuba, 2 muri bo barapfa. Inka 5 nazo nyene zarapfuye, bikaba vyavuye ku mvura nyinshi rimwo umuyaga mwinshi, nayo nyene yononye ibitari bike. Abandi bantu 2 nabo nyene barapfuye bakubiswe n'inkuba mu ntara ya Gitega, bivuye ku mvura nayo nyene ivanze n'urubura irimwo n'umuyaga mwinshi yononye ibitari bike. Inyuma y'ingingo yafashwe ku munsi wa 4 mu nama yahuje abajejwe intwaro mu ntara n'abunguruza abantu bakoresheje amakinga, ivuga ko kibujijwe ko bashika mu gisagara hagati, iyo ngingo yaragoranye gushira mu ngiro kuri bamwe bamwe, kandi ngo iyo ngingo yari yafashwe mu ntumbero yo kugabanya amasanganya ku mugwa mukuru wa politike.
tubibutse ko n'abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki nabo nyene hari aho batarekuriwe guhagarara hagati mu gisagara. Mu ntara na komine ya Ngozi kw'ishure rya Gika, abanyeshure bazindutse basanga ku ntebe zimwe na zimwe hasizwe amazirantoke. Ivyo kandi ngo si ubwa mbere bikozwe, kuko ngo vyigeze gukorwa aho basanze amazirantoke no ku meza y'umwigisha mu mwaka wa 6. Umuyobozi w'iryo shure Ntahonsigaye Renova yamenyesheje ko vyabereye mu ishure ry'umwaka wa 3 kandi ko ababikoze n'imvo zabatumye kubikora bitaramenyekana. Akaba yasavye abantu kubahiriza inyubakwa rusangi kuko ngo zifitiye akamaro kanini abana bahiga. Icegera c'umukuru w'igihugu hakongera akanaba n'imvukira yo mu ntara y'Imwaro, Prosper Bazombanza, yamenyesheje ko biyemeje ko buri komine igiye kuzoterera amafaranga miliyoni 60 yo gufasha kaminuza y'Imwaro. Aho hari mu nama y'imvukira z'iyo ntara kuri uyu w'Imana, aho ngo hagiye gusubirwamwo amategeko hagenga iyo kaminuza kugira ngo abavuka ntara bose bayibonemwo. Mu gihe hariko hatanguzwa icese umugambi wiswe Kigeme wo guteza imbere abakene, ishirahamwe Together for Peace, Environment and Development riri kumwe na Croix Rouge Burundi igisata c'Imuramvya bararonkeje abakenyezi barenga 40 bari mw'ibohero rya Muramvya udutambara tw'isuku two gukoresha mu gihe bari mu butinyanka. Baranabahaye indobo, amasabuni n'amashuka. Imakamba imodoka yari ipakiye yaragize isanganya umuhingamo wo kuri uyu wa mbere, yaratembagaye mu rukonwe rwa Mabanda bivuye ku mafrin atarameze neza. Imana yarakinze, nta witavye Imana. Dutandukire amakuru y'inkino, aho wa Murundikazi yaje gukina mw'ihiganwa mpuzamakungu muri Afrika y'Epfo urukino rwa tennis. Sada Nahimana yatsinzwe na Bibiane Schuf umunyahorande, yamutsinze imikino 2-0. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.